kugeza kuri uno munsi nta kimenyetso cy'ubuzima kiraboneka ku yindi mibumbe. Ubuzima birasa naho ari gitangaza abahinga n'abashakashatsi batarashobora gutahura. Ubu buzima bugizwe n'ibiremwa bitandukanye byatanguye kuboneka kuri uyu mubumbe mu myaka miliyaridi 3 n'igice ziheze. Hatangura kuba agakoko gato cyane kataboneshwe ijisho bita organisme unicellular. Bagendeye kuri theorie de l'évolution, abahinga bemera ko aka gakoko ariko kagiye gahinduka akavamo ibindi bikoko binini cyane biza ubwenge, harimo n'ikiremwa muntu. Umuntu niwe yabonetse ubwa nyuma muri uru rugendo rwafashe imyaka miliyaridi hafi 4. Igitangaje nuko uyu muntu yabonetse ku musegonda wa nyuma ariwe yahavuye ahindura byose ndetse arema n'ibintu bishobora gushira ku iherezo. Ubu buzima twaronse bigoranye. Muri ibi bikoresho by'inkora bari kiremwa muntu cakoze harimo ibigwanisho rohonyanganda. Uno munsi tuvugana ibiharuro bya Stockholm International Peace Research Institute hamwe na Federation of American Scientists berekana ko ku isi hari ibigwanisho rohonyanganda biri hagati y'ibihumbi 12,200 n'ibihumbi 12,300. Igihugu cy'u Burusiya kikaba kiza ku mwanya wa mbere ku bigwanisho rohonyanganda bigera ku bihumbi 5,450. Bakaba babangabanganywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gifise ibigwanisho rohonyanganda bigera ku bihumbi 5,280. Ibi bihugu ko ari bibiri bifise 90% by'ibigwanisho rohonyanganda biri ku isi yose. Bishitse bino bihugu bibiri bigatana mu mitwe bigakoresha ibigwanisho rohonyanganda, hoba kaga katigeze kabaho mu mateka kiremwa muntu. Abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bohita bahasiga ubuzima. Ikirere cacu cyo kuzura ivyuka bihumanye maze bikazibira imishwarara y'izuba igihe kirekire kigahera izuba ritagira ngaha ku isi. None kubera iki ikiremwa muntu cakoze ibi bigwanisho rohonyanganda kandi kizi neza ububi bwavyo nakaga bishobora kuzana ku buzima twaronse bigoranye? Ibi kugira tubitahure turasubira mu mwaka w'igihumbi 1942 mu ntambara ya kabiri y'isi yose, neza na neza muri projet Manhattan, projet y'ubusazi yahindiye amateka y'ikiremwa muntu. Ariko imbere yuko dushikayo raba ko afyonze like, subscribe canke follow. Iciyumviro cyo gukora ikigwanisho rohonyanganda gitangura imbere y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turi mu mwaka w'igihumbi 1938 mu gisagara ca Berlin mu gihugu c'Ubudagi. Abashakashatsi Otto Hahn na Fritz Strassmann bariko bakora ubushakashatsi kuri atome ya uranium. Kugeza ico gihe byari bizwi neza ko atome ari akantu gato cyane kagize ibintu byose bishoboka bita matière, maze kakaba gafise akabuto gato cyane bita noyau. Ata muntu numwe yari bwigira kamanyura ngo arabo ko bigenda. Aba bashakashatsi babonye ko bishoboka ko kano kabuto gashobora kumanyugwa. Ivyaje kugeragezwa n'abashakashatsi Lise Meitner na Otto Frisch. Aba bashakashatsi baje gutahura ko kumanyura kano kabuto kagize atome ya uranium bitanga ingufu zidasanzwe, ico bise fission nucléaire. Ariho haje kuva iciyumviro ko zino ngufu zidasanzwe zishobora gukoreshwa mu bikorwa by'ikigwanisho rohonyanganda. Iki gihe igihugu c'Ubudagi catwagwa na Adolf Hitler. Uyu yanka kuba ubwoko bw'abayahudi ndetse benshi bakaba barishwe, abandi barahunze ubutegetsi bwiwe. Muri aba bari barahunze harimo umushakashatsi Leon Szilard. Uyu yagize iciyumviro bishitse Adolf Hitler akaronka ikigwanisho rohonyanganda ibara ryo bariguye. Iki ciyumviro cateye ubwoba abandi bashakashatsi, maze Leon Szilard yandikira undi mushakashatsi yari rurangiranwa ku isi Albert Einstein. Nta kindi yamusavye atari gusinya ku ikete bagomba kurungikira president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin Roosevelt. Leon Szilard yarazi ko ikete ritari ku mukono wa Albert Einstein rishobora gufatwa minenegwe kandi ryari mu butumwa buhambaye. Yafashe urugendo rumugezi New York muhira kwa Albert Einstein, maze amusigurira uko ubu bushakashatsi bwa fission nucléaire bushobora kwifashishwa n'abashakashatsi b'abanazi bagakora ikigwanisho rohonyanganda. Albert Einstein yabitahuye n'ingoga maze atera umukono kuri irikete. Irikete
ryanditswe ku igenekerezo rya kabiri Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1939 ryabwira Perezida Franklin Roosevelt ko Ubudagi buriko buregeranya ubutare bwa uranium kandi bushobora gukorwamo ikigwanisho ruhonyanganda bagendeye kuri ya tekinoloji ya fission nucléaire Abadagi bari bahejeje gushira habona. Iri kete ryashikiriye Perezida Roosevelt ku igenekerezo rya 11 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1939 maze risomwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Alexander Sachs. Perezida Roosevelt amaze kumva ibiri mw'iri kete yarumiwe, yabonye ko bikomeye maze agira ati dutegereza gucunga neza abanazi ntibaze baduturitse. Yahise ashinga Advisory Committee on Uranium, ikaba yari komite yari ijeje kwiga ubutare bwa uranium. Iyi komite yari irongowe n'umushakashatsi Lyman Briggs, ikaba yari ifise intumbero yo kwiga niba koko ikigwanisho ruhonyanganda gikozwe muri uranium gishoboka nk'uko abashakashatsi bamwe babivuga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1941 abashakashatsi b'Abongereza bari bahurikiye muri komite mode basohoye raporo y'ubushakashatsi yavuga ko ikigwanisho ruhonyanganda muri uranium gishoboka kandi ko gishobora gukorwa no mu mwanya muto. Iki gihe intambara ya kabiri y'isi yose yari ishushe. Ubuyapani bwari ku ruhande rw'abanazi, bwari buhejeje gutera ikirindiro c'ingabo z'Abanyamerika Pearl Harbor cyari mu mazinga ya Hawaii. Ibi byatumye Amerika yinjira mu ntambara ya kabiri y'isi yose ku mugaragaro. Bamaze kwinjira mu ntambara, Perezida Roosevelt yatanze itegeko ryo kudakora ubushakashatsi gusa, ahubwo yanategetse gukora ikigwanisho ruhonyanganda niba koko bizeye ko bishoboka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1942 iyi projet yabaye nini cyane maze yimurirwa mu gisirikare, ari naho yahabwa akazina ka Projet Manhattan. General Leslie Groves yagenye kuba umuyobozi w'iyi projet. Uyu mu general yari umu engineer akomeye mu gisirikare, akaba yari nawe yahagarikiye ibikorwa byo kubaka Pentagone. Ibi bikaba ari biro bya departement yo kwivuna abansi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. General Groves yahawe amafaranga menshi arondera abashakashatsi bakomeye, ashinga ibibanza by'ibanga ahubatswe inyubako rutura zo gukora ibi bigwanisho. Muri ibibanza by'ibanga harimo laboratoire ya Los Alamos muri Nouveau Mexique, Oak Ridge muri Tennessee na Hanford muri Washington DC. Gusa hari ikintu kibura. General Groves yari umusirikare kandi afise ubunararibonye mu maproje akomeye. Yabonye ko kano kazahawe ataraka igisirikare gusa, ahubwo harimo n'ubushakashatsi budasanzwe. Yari akeneye umuscientifique ashoboye gukurikirana ibikorwa by'ubushakashatsi no gupanga abascientifique bari bakomeye bavuye mu mihinga itandukanye y'isi. Yahamagaye umushakashatsi Robert Oppenheimer maze amugena kuba directeur scientifique wa projet. Uyu mugabo Oppenheimer mu by'ukuri nta experience yo gukora mu maproje akomeye yari afise. General Groves nawe nyene ubwa mbere yaramufise ko amadidane, ariko yaramwizeye kubera ko yarazinanye n'abashakashatsi batandukanye kandi afise ubumenyi budasanzwe mu madomene atandukanye yarakenewe muri Projet Manhattan. Aha twavuga nk'ubumenyi muri mécanique quantique, physique nucléaire na théorie des particules. Projet Manhattan yasutswemo ibifaranga byinshi birenga miliyari 2 z'amadolari y'Abanyamerika, igakoranwa abakozi bagera ku 13,000 benshi batazi ko bariko baranakora ibigwanisho ruhonyanganda. Nta projet y'ubushakashatsi nimwe yari bwatwara uburyo bungana gutyo mu myaka y'ico gihe. Byose byari ku murongo, abakozi bari bahari, amafaranga yari menshi, ubutare bwari buhari, ndetse hampande ya uranium bari bazanye n'ubundi butare bwa plutonium nabwo bwiteguye gukorwamo ibigwanisho ruhonyanganda. Umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945 wageze, Projet Manhattan iri ku musozo. Hari habonetse produits zibiri, no kuvuga bombe zibiri zivuye mu bwoko bwa uranium 235 na plutonium 239. Ariko imbere y'uko izi bombe zikoreshwa bategereza kuzipima barabe ko mu by'ukuri zikora. Ikibanza catowe cyo kubipima n'ubugaragwa bwa Nouveau Mexique muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri gerageza ryari rifise code ya Trinity ku igenekerezo rya 16 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945 mu gitondo ca kare isaha 11 iminota 29 n'amasegonda 45. Amaso y'abashakashatsi ba Projet Manhattan yaratumbereye mu kirere ca Nouveau Mexique. Ibyo babonye ibyabateye ubwoba. Iturika ridasanzwe ryatanze urubeya n'ifurufumbi byahise biduga mu kirere. Ivyakurikiye ugwamo rudasanzwe gumvikanye ku birometero birenga 10. Ikiremwa muntu cyari gihejeje gukora ikigwanisho ruhonyanganda. Abashakashatsi bamwe bakomye induru, abandi batekekwa n'ubwoba, harimo n'umuyobozi yarajeje ibikorwa by'ubushakashatsi muri iyo projet Robert Oppenheimer. Uyu mugabo mu bwoba bwishi yagize ati mpejeje guhinduka urupfu ruzosambura uyu mubumbe wacu. President Harry Truman wewe yaranezerewe cyane kubera ko yarahejeje kuronka ikigwanisho ruhonyanganda atanumwe yarafise muri ico gihe. Icari gisigaye kwari kumenya niba bashobora kugikoresha mu rugamba bari bahanganyemo n'Abayapani
mu mazinga ya Hawaii. Ivyakurikiye twese turabizi. Ku magenekerezo ya 6 na 9 Myandagaro umwaka w'igihumbi 1945 ibi bigwanisho ruhonyanganda vyatewe mu bisagara vya Hiroshima na Nagasaki. Ivyashize ku ihereza intambara ya kabiri y'isi yose. Nubwo intambara yari ihagaze, ikorwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda ntiyigeze rihagarara. Ku igenekerezo rya 29 Myandagaro umwaka w'igihumbi 1949 leta zunze ubumwe z'abasoviete zerekanye ikigwanisho ruhonyanganda cabo ca mbere. Ntibari bakira abanyamerika bonyene bari batunze ibi bigwanisho vy'inkorabara. Ibindi bihugu rutura vyakomeje ubushakashatsi nabo bakora ibi bigwanisho ruhonyanganda uhereye ku Bwongereza bwakironse mu mwaka w'igihumbi 1952, Ubufaransa mu mwaka w'igihumbi 1960, Ubushinwa nabwo bukironka mu mwaka w'igihumbi 1964, n'ibindi bihugu vyakurikiye nka Korea ya ruguru, Ubuhindi, Pakistan n'ibindi. Uyu munsi ibigwanisho ruhonyanganda biri ku isi ni vyinshi cyane ku buryo benshi bibaza bati kubera iki kiremwa muntu gikomeza ubu busazi bwo kurundarunda ibi bigwanisho vy'inkorabara. Ese wibaza ko ibi bigwanisho ruhonyanganda bishobora kuzokoreshwa mu ntambara y'isi yose? Benshi babona ko ishobora kuba umwanya n'umwanya. Nyandikira muri commentaire kubibona. Ikindi kandi ntiwibagire gufyonda like, subscribe canke follow.